Izo ni indirimbo zatanguje amasengesho y'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Gitega kwigenekerezo rya ndwi ruheshi, aho igihugu bwaca gitunganya ibirori vyo kwibuka no kuganduka ku Mboneza Kizigenza yaranzwe no gukunda igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Iruhande y'abagumyabanga bo mu ntara ya Gitega, aya masengesho yitabwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera n'ivyegera vyiwe, hamwe n'abagumyabanga bavuka mu ntara ya Gitega barangurira imirimo ya misi yose mu zindi ntara. Ayo masengesho akaba yaranzwe ahanini no gushingira intahe umuhisi Petero Nkurunziza ku rukundo n'ibikorwa vyiza yakoreye Uburundi n'Abarundi. Mu ntahe yashinze, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yashikirije kuri bimwe mu vyaranze umuhisi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, aho yavuze ko yarangwa n'urukundo, atibagira uwamukoreye ineza, ko kandi ko amwibukira ku ciyumviro co gukora dusenga dukora, hamwe nuko yakunda umugambwe CNDD FDD. Sogokuru jewe twamenanye guhera 1993 murazi twese vyabaye 1993 yarakira umusore yari bwarongore yagize umufiance mugabo ntibwari bwagire mariage bishe Nyenicubahiro na Davidson yaba mu gisagara, jewe ubundi mvuka muri rya misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura niho mvuka. Rero muri kujya kwezi kw'icumi ni ndongozi nyinshi zahungiye muri iyo mitumba, nawe yarimwo. Hama rero benshi twarabakiriye muhira iwacu batari bake, ariko nagenda babwire muri abo benshi twakiriye hari n'abatacibuka yuko baciye no muhira. Nkurunziza Petero wenyene sogokuru wacu niwe atigeze yibagira ko twamuhaye indaro muhira ku 1993. Hari n'amazina yashobora kumbaza jewe ntazi mugabo akamenye ngo mbega ngo nakarakomeye kiyumvira ukabanza kurondeza uyo naka ngo uramubona ngo hajya hepfo ngo hajya mu. Rero icyo kintu narakimubonyemwo umutima wo kutibagira umuntu yakugiriye iciza. Numva kiri mu bintu namwizeko kandi naje numva nzogendera ko kuzirikana ni kimwe, kwibuka ni kimwe, mugabo mbega ivyo yakoze turabigendera. Mu vyo by'ukuri numva yanyigishije kandi namubonye ko ni ikintu ko kutibagira umuntu yakugiriye iciza. Hari nawe yarantuma muzabubanza akambara ngo uragenda ngo muvugana na naka ngo hariho ngo mutamakazi ngo twigeze kuba ngo iwawe, ukiyumvira ubwo rukundo rwo kwibuka abantu bakwakiriye ukabura. Tubiragira kandi nshimire Nyenicubahiro Samuragwa dufise kuko nawe nyene umutima naramubonyemo, nawe nyene twarakoranye igihe kitari gito. Uyu mutima narabonye kandi ufise wo kutibagira umuntu yagukoreye iciza, ntitwibagire umuntu yadukoreye iciza. Burya hari umuntu aguserukako ugira ushikeyo, mbere uyu muntu akakurutira umuntu yogukorera iciza uri mu mahoro. Uyu mutima rero narawubonye kwa sogokuru wacu, ntiyigeze by'ukuri yibagira umuryango w'iwacu. Yaranaza muhira no mu mwaka w'ibyo yari yaje muhira aje kuturamutsa, avuga ati mwebwe by'ukuri mwarambereye umuryango, kubera ko nobamenyesha yuko ku mutumba mvuga ko
ngiye guharura abafise imyaka 60 irenga ntabo kubera benshi barabishe baje kurondera nkuru nziza, hanyuma tukamunyegeza tukagira andi. Rero ikibuzi ntwari kivumbukana igihuna, urumva bamubuze baca bahitanisha mwese muri Nyankaburundi ne, ku buryo nta bapapa by'ukuri bafise imyaka iri hejuru bahari. Icyo ni cya mbere ndamwibukira ko kandi numva cyakoze ku mutima wanje, numva na jewe kubera ko namwigiye kuri icyo. Hariho umumama yahoramo amazi mvuye ku ishuri, iyo ndabyibutse nje namurondera ngaca ndamugurira igitenge. Kigira kabiri ndamwibukira ko kandi yanyigishije icyo kutagira amacakubiri, amacakubiri afatiye ku moko, ku ntara, amacakubiri